Maguchomoka. Uje. Ango manga, imisesi nisese. Aba huce Jesu sije ndumuzabonga. Goma mugaso. Ncahanye nabandi bigo barahacuta babona. Ndakubwire ndagwe bishasha wewe. Chenga goma wica yari ya munzu muri kiriya gikoni. Uzozigira. Wewe wamana bishasha we. Inzuru yahaciye bino wabisige. Byo ngaha. Urabyumva? Oi. Kenshi jema ndi mu gikoni rero. Nari mu gikoni canje kuruhuka. Simenye ibiko birahari. Oya mukobwa. Ingisa nyambari kisa. Kisa? Namakadoka. Namakadoka yose yasose ngari. Yaciye ngari karariye. Yasiye kuzana ibindi bikara. Yarazanye bikara? None uwo yamusanze bajanye. Yaramusanze ngaha. Aha. Yaramwitukiye. Mama kuri. Aramwirukana nk'imbwa. Yaciye ko ngaharira. Nanjye mukugurura portail. Mugure kwaza ndiko ndamuraba. Naciye niyumvira icyo mumpa. Uwo nyine ndiko nari yumvira ati isohoke basi ngenda gwe ko genda mwikundira. Ufanye mara. Mana yangu kija sirevo ya tulia baba. Uni amwanira kwanza. Nao bime. Ya Mungu je wapi je mwana dakomeye. Arakomeye. Oya. Erega na mu mutima utamushaka. Ama. Niyogira force. Wewe turamushaka nawe bamuduhe basi. Ya. Rugura ro. Bana nakubwira ati iyo uhinduka nkujya. Kumbe. Yoni. Uri kwima ujya mukobwa ukwasa ukwangana ubwiza afise agasohokana cyangwa nawe nyine yarabuze abandi bahungu. Birashoboka. Hakundi reka nabondwa n'ubwiza kumwe afise ingeso mbi navyome. Reka tutegere turabe kizova. Muga nawe wewe urusa iminsi yose nubura bishasha uko bwira uko buca yende kuri tere. Aha ntiwibagire ko mabuja guhindura zingahe ziregereje. Urakwiyumvira iyo uzoza guhunahunira uracasa kuza jewe ndagusiga ngawe twarazananye kazi baturi ku anzosohoka dusohoka muga je ngo kuva ngaha azoke mu muti yego nababu yaragukaniye azuno rapfuka miziyani ubwo rusako rwawe muga rero mfise urusaku sohoka na nzoba mbona ni ngaha nyene je nawe aha nyene wari uzokwicira aha nyene aha ubwo musi ruzorenga irembo cyane uwo musi uzotwara ku mugongo nigera nzorurenza irembo uwo muntu wawe nyene uwo baguhendwa izo hasigaye imisi ngaha sawa kazi munini muga je ngaha sinzova ngaha iyo misi itanu uzoguma uyiharura wewe izorenga ne 15 ne 20 reka shari. niba ushaka kugira ngo tumvikane ntusubire kandi kuvuga ko dusomye ari umuntu ntusubire kandi kuvuga ikintu n'icyo.
bakubwira ikintu kimwe ndabivuye nta nubwo nzongera kumubuzamo nta nubwo nzongera kumuhamagara na mbere ndasize Kiso urazi ikintu kimwe nakubwira iyo unaniwe gutegura wateguye kunanirwa narakubwiye ndi umuntu akunda yuko nanirwa iyo ntanguje ikintu nkashaka yuko ndagiheza sawa utanguye gucika intege nk'uko wewe mwenebye je wahaye akazi byonyine ukuze amagambo yambwiye uzi ashaka kumwereka ko nta n'icyo ndicyo ambwiza ukuboko k'umusoni nagerageje kumwereka buri kimwe nabira byerekana ko soni baba ari abarozi ariko uburyo byahise bituma ambwira ko mu mutima we nta n'agace n'akana gato mfite nazarwana kugeza ryari nazarwana kugeza urugamba rudafite iherezo rubaho oya nabeho ntabwo biraruha nta mpamvu yo gucika intege kubera ko urugamba rurafise iherezo kandi iyo hageze aho ubabara cyane uba wemereje kunezerwa sibyo yamubwiye neza ko cy'umutana ndiko ndabona neza kandi nakuzanye inkuru nziza irengagiza amarira uri kurarira uriya mukobwa namukuye Sonia namukuye believe me aya masaha tuvugana ninjiye muri ino nzu ngiye kubona na Sonia amaso mbaza rero twabonaniye twavuganye ibiki akazi kanjye ndagakwiye ahubwo kwiye kugira icyo kumukanda n'abakavuganye kubera ko nambwiye ati ndifuza ko tuganira turabonana hanyuma ndamuha impamvu zose ziboneka yuko ari kandenisha yuko atari urukundo mufiseko kubera ko bariya abantu bakenye biroroshye cyane kubizeza neza kuko abantu barondera ko kubatesha umwanya bitewe n'amafaranga yabo rero namurese ati amafaranga azoza imbere y'urukundo hanyuma urukundo rugira agaciro mu gihe uzo wumva unezerewe no mu gihe uzo ufise uwo mukunda hamukanya nivo sivyo rero fata umwanya uyumvire utekereze nta mwanya ariko agufitiye nta n'urukundo agufitiye uziye gusa ko gutesha intumbero z'ubuzima afise umukobwa akunda ari mu gisagara banganya nivo afise amafaranga utegeko Sonia atekereje urukundo niba afite urukundo ntabwo Sonia ashaka kuruka imagine iyo bari wowe nabibwiye wari kubyakira gute dukora ikintu kinje gukora rero asiye ko duca dukorera cyane Jamil sibyo ndondera iyindi sumu nawe ndamutanga kugira ngo yaba Jamil yaba kajya gakobwa bose mwese yicara yiyumvira nabo ubundi kugira twatangira game ndabona bitangiye kumva ijambo byakaze reka nkubwire nta kuntu ngene twakeye ikintu basi kibi naho sinzi kugira basi n'ibyo musonera yabura akabura hafi nk'amezi abiri tukaba twarakunze mbere ikintu cyose kibi bituma basi Jamil abona ibyo mukobwa akamara nk'umwanzi cyase tumweroze basi rero kumweza wo keke keke wicu shaka umwanya na Jamil ku buryo utamuha distance utabona umwanya n'amasaha atarakwiyumvira utaraza mu kanwa kiba kuvuga kora ku rukundo n'umuntu cyane n'umuntu nivyo vyubaka igitemo ntabwo ntacyo umugabo we kugira ngo aheke imbere reka mufashe sasa so kini nacho ntusubire ku
sheri ufise ikibazo nyabaki ni wewe Sonia ufise ikibazo nyabaki sheri ego shari gahe ninde uwo muntu yakurijije ninde uwo muntu yakurijije aha ndi mu gahinda Sonia ntabarumbwiye ninde umuntu yakurijije ninde umuntu ariko atumukorera mari ni mu gahinda ni ahura n'ibibazo Sonia nyumviriza oya mbwira ninde umuntu ariko atumurira agashanira kabona n'amayobera mbwira uwo muntu yatumye umugenzi wanjye akora amaso ziracu ndamukorera je ninde uwo muntu atumye urira ni mugirika mwana wa mama hora sibyo ana Kamire yaraje kubona Kamire inde Kamire ujya mugenzi w'umusheri wawe yego n'umusheri wanje gashaka bambeshe ndakubeshe Raza n'ibintu Kamire yambwiye yakubwiye iki biriko biratuma ukorora amosozi yakubwiye iki yambwiye ko Jamila atankunde umukobwa bikundanira mu muji andi mu gahinda ubona yakubwiye yuko abahungu niko cyameze mu muji ndi mu gahinda ni ndabura tukora umugenzo atakeneye tugenda bukebuke sibyo tugenda bukebuke aho uri kurarira kubera amajambo urusaku wumvise bivuye ku mugenzi wawe none babana hafi nawe yobiyobeko nibyo biriko birakuriza uyo mukobwa waramufatanye oya mbwira kwanza arabona mufatanye barabingiye none uri kurarizwa niki gahinda karanyishe Jamile yakubwiye iki nageza mbwira manzureke kurira basi manzureke kurira sibyo nyumviriza ntukumvirize urusaku rw'abantu usanga aho nyine ari urunwa ese uwo muhungu yaje kubikubwira umuzi bingana gute ku buryo yo kumvira impuhwe akaza kukubwira urusaku nk'ubwo umuzi bingana gute reka kuruna amosozi yawe urazi ko jewe ndikunda kubona uko irambabara guturira urijijwe n'urusaku umuhungu yaraje arakwibwirira ati jewe nari kunda kubesha fise uwundi yarakubwiye uko wabibwiwe n'umugenzi wiwe ese ko mugenzi wiwe umuzi bingana gute none anise abagenzi reka kuba wikomplika mu mutwe ese wowe wabaye gute nturamenya abana b'abantu n'uwo muvukana mu ndimwe arashobora guhemukira tureke umugenzi ese wabaye gute reka kurira nimba umwana w'umuhungu agukunda ntukumvirize ibigiye ku ruhande by'abantu bariko barakubwira none niwe kuri umugenzi wa none bigira gute narakubwiye ugitangura kumbwira ko uri mu rukundo n'umwana w'umubosi nakubwiye ati uzohura n'ibibazo byinshi niho bigitangura aho akuna gahonjo niho bigitangura rero ntucike intege kubera amajambo wumvise amajambo y'umunota umwe aca kuriza oya kura mu mutwe nyumviriza sibyo kura mu mutwe hama ikindi kintu kimwe no kubwira ikintu uzosubira kumva atari Jamila kwibwiriye mu kanwa kwiwe gishire mu gutwi kukumwe giserukanire mu kundi uranyumva sheri urabyumva nusubire rero kurira sibyo urizi ucubi cyana kibi ucubi habyumvise nenda uratweza koze komanura dutahe tupinga yakurira sibyo tahe Okay, umbwira iki? Dad, mama yatanguye kuma amasenga hari ikintu mama ariko araduhisha ibanga rikomeye riri hagati mama na papa wa Kisa. Ibanga rikomeye hagati ya mama na papa? Ego nje nabyumvise neza mama ariko aravuga mu telefone avuga abwira nde? Abwira papa Kisa. Amubwira iki? Nje numvise mama ariko aramubwira papa Kisa ngo ntazomumenera ibanga ngo kuko birashobora kumuzanira akarambaraye. Urumva dad jere icyo kintu cyamaye amakenga cyane ndimva iryo nibanga nyabaki. Mama avugana na papa wa Kisa? Na papa wa Kisa amubwira ngo azomubikira ibanga ntazorimenye. Iryo nibanga nyabaki.
Njye rero ubu burabe kuva wagiriye urusaku watabaga wakora urusaku rw'ingirakamaro nibeza ndakubwira icyo ni ikintu gikomeye cyane urumva icyo ni ikintu gikomeye cyane utegereza gukurikirana kugira ngo tumenye ibyo ari byo nagiye nari mfise amakenga adasanzwe kuri mama hagati ya mama na papa wa Kisa kuko ukuna mama amadikiza kuri Kisa ndabona yuko hari ikintu kiri hagati kandi gikomeye cyane nagumanda numviriza mama ntumvirize ibyo ni ibanga nyabaki mama adashaka kudubwira twebwe abana uburize ndakubwira ugerageze rero umubaze mama neza mu bwito ntangere kumera ashaka kukubwira atabikubwiye bisigura yuko ari ikintu gikomeye je namubajije mama nabimubajije none igihe mubaza yaciye kubwira yaciye ambwira ibindi yaciye ankwepa acarambwira ibindi by'iwiwe ariko si vyereka ivyo bariko baravugana niwo papa wa Kisa umva yaciye ankata ntiyambwiye mburiza rero nakubwira wewe kwanza nakoze kumiki reka ndaza kubikorera ko ndaza kubigira gusa na wewe uri maso uri maso urumva ntuja mu nagu ntushira gati mugiye ngo ni sawa ngo ni oya ukurikirane neza mu bwito ntangere kandi mu ibanga ntangere ibyo byo kugira vuga byose oya kuvuga nabihevye brad ko bimeze byose nzoza ndabikubwira kuko ibi bintu bikomeye cyane kandi hari n'ikintu giye makunda gusaba mukanya uza kubwira ngo ndabire amafifi yanjye ko ndi andakuza